neza kaze muri ano makuru atekanye ikirere cy'ukuri w'Imana igenekerezo rya 16 ntwarane umwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe imvura mu ntara za Bururi, Rumonge, Mwaro, Gitega, Muramvya, Bubanza, Cibitoke, Kayanza na Ngozi. Iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro mu ntara za Ngozi, Kayanza, Cibitoke na Rumonge. Muzi ntara zisigaye hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Mwaro, aho ibipimo vy'abiko degre Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura irimwo umuturagaro mu ntara zose zigize igihugu cacu. Naho hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu ntara za Bujumbura na Cibitoke, aho ibipimo vy'abiko degre Celsius 27. Mu gitondo vyitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga umunota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukira n'amakuru atekanye ikirere, mwatubwiye ko ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoresha kuyakurikirana. Alice Ningabira ndiyo nako ndabashikiriza. Naho gutaha.